abavyeyi barereye kuri lycée ya Rutovu bavuganye na RPA bamenyesha ko batangajwe no kubwirwa n'abana mu mpera z'umwaka w'ishure ku buyobozi bw'ishure bwababwiye ko bazotangura umwaka w'ishure bambaye imyambaro baguriye kuri iryo shure kandi ata nama y'abavyeyi ikoranijwe ngo biganirweko. Abo bavyeyi bongera ko ahamande y'iryo tegeko abana babwiwe ko babwirizwa kugura imyambaro ibiri. Abana bose babategetse yuko bategeza kuzogenda gutangura ngo bagura izindi uniforme kw'ishuri zitegurwa 30,000. Hanyuma ngo umunyeshuri agategeza kugura imyambaro ibiri ya 60,000. Igiciro c'umwambaro umwe abo bavyeyi bamenyesha ko kandi ari umurengera. Uyu muvyeyi arageranya igiciro co ku masoko aho bari basanzwe bagurira iyo myambaro n'icavuzwe n'ubuyobozi bwa lycée ya Rutovu. Naturellement, tuba 13,13 prêt-à-porter turazishonye nuko bariko barazigurisha aho nyene ata negociation. Twebwe rero nk'abavyeyi turavye ubukene turimo bwo kugura ibikoresho vy'amakaye bizimvye cane, ni ibintu twovuga yuko ubuyobozi bw'ishuri bwa lycée Rutovu buza ari kunaniza abavyeyi. Muri kino gihe abo bavyeyi bakaba basaba rero ko iyo ngingo yohagarikwa n'ubuyobozi. Uruganda rwa RPA rwahamagaye umuyobozi wa lycée ya Rutovu kugira agire ico ashikirije ku myidogo y'abavyeyi baharereye. Furera Nintunze Joachim yatwishuye ko iyo ngingo ikiri umugambi bacigako itarafatwa burundu. Navyo turashira mu ngiro n'ibintu tukiriko turegeranya ivyiyumviro nitwabona ko bishoboka tuzobishirisha mu ngiro mugabo ubu ntavyo turashira mu ngiro kandi ugira kabiri nta muvyeyi aratubwira ikintu na kimwe